Guca ubwenge mu ishuri ni vyiza kuko biragufasha gushira ubwenge bwawe ku murongo bukava mu kajagari, ukaba ufise amakuru menshi atandukanye uzoshobora kwifashisha mu buzima bwawe. Guca ubwenge bifise akamaro kanini ku buryo ntushobora kudondagura ngo mare, mugabo utitonze ubumenyi buba bwagutwaye igihe kinini kugira ngo ubwegeranye bushobora kugupfako mu gihe utazi kudiringa n'abantu. Uti gute na? Hafi 95% by'abanyeshure baciye ubwenge umwanya munini bawumara bariko barasoma bihugura ku tuntu n'utundi. Ndabizi nimba uri umugenzi w'umunyeshuri aciye ubwenge, ico nico kintu ca mbere umuziho. Ntibigera baronka akanya ko gutembera ngo bagira abagenzi, ivyo bikabagirako ingaruka mbi ku buzima bwabo bwose, kuko mu buzima ico maze kubona ntiharuranirwa uciye ubwenge, ahubwo haruranirwa ubuzi kubana n'abantu, akamenya uko yoganira n'abandi, akaronka ico ashaka mu mahoro, akamenya kudiringa n'abantu bamufitiye ishari, abamwanka n'abandi bose batamushakira iciza, ku buryo ashobora kuronka ico ashaka. Ubu nibwo bumenyi umuntu wese ategerezwa kumenya mu gihe ashaka kuroranirwa. Study people and get success.